Kamwe mu burorero bwa hafi muri uko kurambirwa kw'abarimyi nibiheruka kuba mu ntara ya Karusi kuri uyu w'Imana uheze, mu gihe abarimyi bo muri komine Buhiga bari bamaze igihe bategereje ko bahabwa ifumbire barihiye amaso agahera mu nzira. Kuri uyu w'Imana bahavuye bazinduka kugariza ahasanzwe habikwa iyo fumbire, bongera batako bazibira n'ibarabara bakoresheje amabuye. Nk'uko amakuru ava muri iyo ntara bimenyesha, abo banyagihugu bari barahiye bararengwa ko batahava kugeza aho bahakwa gusahura iyo fumbire aho yari ibitswe. Mu nyuma igipolisi nico cahavuye kiza gutabara kirashwiragiza abo banyagihugu kibasaba kurindira ko itangwa mu ntango z'iyindwi. Ayo makuru nyene amenyesha ko hari n'abanyagihugu bagiye batwawe n'ico gipolisi. Ibisa nk'ivyo kandi biheruka kuba no mu ntara ya Cankuzo. Mu mpera z'indwi iheze abanyagihugu bari bazindutse kuja guhabwa ifumbire ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo nk'uko bari bavyemerewe hari ku munsi wa kane, ariko bahashitse abo banyagihugu batangajwe no kubona ko aho kubaha ifumbire nk'uko bari baje bayinyotewe, ahubwo hibonekeje imodoka iguma isomba iyo fumbire igenda igaruka ata n'umwe azi iyiriko irajanwa. Ivyo bikaba vyashavuje abo banyagihugu bari bazindutse guhabwa ifumbire, aho banahavuye banka ko iyo modoka isubira kuva ngaho. Mu nyuma naho nyene igipolisi cahavuye kiza mbere kirarasa n'amasasu atari make, birangira bamwe mu banyagihugu bajanwe gufungwa. Ivyo rero bikaba vyarababaje cane abanyagihugu, aho bavuga ko badatahura ingene barihira ifumbire bikarangira iriko ihabwa abandi canke ijanwa iyo batazi izuba riva. Iyo myidogo ikaba imeze uko nyene ku barimyi bo mu ntara ya Gitega na Ngozi, aho abanyagihugu baho nabo nyene badasiba kugariza aho iyo fumbire itangirwa, bagasaba leta kwiyambika umutamana iyo ngendo igayitse igahagarara.